bavuga bati twebwe uno munsi naho mukapfa duhamagara ejo ntituzohonyorayo atari inyuma yitora y'ibwirizwa shingiro. Twebwe rero muri leta nibaduhamagara tukabona yuko ari integuro yo kutubuza kuja mu gutora ibwirizwa shingiro, reka natwe ntituzitandukanya n'abandi banyapolitike. Atari yo nteguro sigomba ko dutegana imitego ngaha icyumviro mwacumvise. Twe tuvuga yuko ikintu cyose kizoza natwebwe muri leta kigomba kudusubiza inyuma ku ntambwe tugeze ko, kigomba kudusubiza inyuma ku bijanye n'integuro yo gutora ibwirizwa shingiro, ntacyo tuzokwemera. Nibaza aho ngaha inyishu itomoye ntihagire iyindi muronderako. Akabazo kanyuma kuri jewe nagomba maze ko abazoja gutora yego n'abazoja gutora oya muzo imbere y'amategeko bazoba bafise umwanya biratomoye cyane. Abanyamigambo bwabo basavye mu gifaransa bavuze equité ku rubuga. Nukuri nakanya ahubwo kusubira kubabwira yuko umuntu arekuriye kwigisha ico yumva. Wumva wigisha ego urabirekuriwe n'amategeko, wumva uzoja kwigisha oya ubirekuriwe n'amategeko. Nakaryo mfashe ngaho gusaba abajejwe intwaro uhera gacimbiri, umukuru w'agacimbiri, umukuru w'umutumba, musitanteri gushaka kwibura amatara, ko kizira kikaziriza gutoteza umuntu kubera icyo ariko arigisha. Hano no kwimvira gutoteza, ega abatotezwa asabwe kwigisha oya gusa. N'uwigisha oya ega arashobora kubitoterezwa bivanye n'umwumvirizo wari we, kubera adashaka kumva oya, yashaka kumva oya akumva yego. No kuvuga rero umuntu wese yubahirizwe muco ariko arigisha yarabiherewe uburenganzira na seni, kuko seni nizo kwemeza abaja muri kampanye. Dusavye ko abantu ubwa mbere na mbere bashikiriza intonde zabo nkuko umuhinga wa seni yabisavye, bazitange kare yaho bagomba baza kwigishiriza n'amatariki. Kuri ayo matariki haheze yagira intonde zishinzwe abajeje intwaro bazi bamenye bati ku munsi munaka ahazo kwigisha naka, akaba ariko yigisha oya yubahirizwe, akaba ariko yigisha ego yubahirizwe. Uko nuko bimeze. Imigambwe igomba guhabwa uburenganzira bungana mu kwigisha, ivyo nta kibazo biteye. Murakoze. Ikibazo kijanye n'ico nyene havuzwe ikibazo cy'abantu bashaka kuja kwigisha ngo kubuza abantu kwigisha abantu bazoje mu matora muzo mu ntwaro kuzofata ko uzohirahira akaza kwigisha abene gihugu kutaja mu matora, uwo tumufata nk'umugumutsi, nk'uri kate agwanya igihugu. Aho harimo ivyaha vyinshi, uretse yuko azoba ariko ahohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu, ni kuvuga amubuza gukora ivyo amategeko n'amabwirizwa murekurira. Uwo afatwa nk'umugumutsi, afatwa nk'uriko agwanya igihugu. Aho harimo ivyaha vyinshi na tenerasurete de leta irimwo. Uwo rero nta guca ku ruhande, utuzobanza kuraba tumubika, tumushire abajejwe ubutungane bamucira urubanza uko bizogenda. Kandi ahubwo dusabye ko abajejwe intwaro wo murabira hafi kugira ntaduterane intambwe, nave ku mutumba gwashike ku wundi ariko arababuza, afatirwa aho nyene abitanguriye acacirwa urubanza. Kandi kibiriraho urahije kuvuga yuko hariho impunzi ziheruka gutahuka ingana hafi ibihumbi 150. Muri abo ntibiyandikishije mu matora. Mbega ubushikiranganji urongoye ico kibazo n'igifata ikibazo c'abaja gutora n'ingene biyandikisha mu vy'ukuri sice mu ntwaro, ikibazo kijejwe umugwi seni. Muri seni rero barafise ingene ivyo bibazo bariko barabiha inyishu. Si ivyo gusa, hari n'ibibazo by'abasirikare babivuze bariko baraza bava muri Somalia, bariyandikishije muri Somalia. Hari n'abariko barava ngaha bagenda muri Somalia biyandikishije ngaha, no muri zo mpunzi abenshi bariyandikishije iyo baje bava, kubera yuko haba muri Tanzania canke muri ibihugu birimo impunzi, ibihugu bibanye harabayandikwa. Abo rero bariko baraza bariyandikishije, benshi bariyandikishije. Bizogenda ngo iki? Ico kibazo seni irikira kironderera inyishu, si kibazo kijejwe tweba mu ntwaro.